Haleluya. Turanezerewe muri kino gitondo kuba turi mu nzu y'Imana no kusangira ijambo ry'Imana muri kino gitondo. Uno mutwe w'amajambo no munsi uravuga ngo igitsibo c'intsinzi canke agahembo canke agashimwe kaza kubahawe intsinzi. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iratwereka inshuro nyinshi yuko hariho amasezerano, hariho ibitsibo bizohabwa abazonesha. Yesu yarabihishuye Yohana avuga ati unesha nzomuha. Imana yacu iritwararitse ibijanye n'intsinzi yacu, intsinzi yanje nawe. Bwana sifuwe sana. Ariko kandi nkuko Bibiliya ibitwereka, Bibiliya itwereka yuko abantu benshi barashobora gusiganwa, abantu benshi barashobora guhiganwa, ariko muri abo bahiganwa ari benshi umwe yaba uwa mbere cyangwa uwa kabiri bagahabwa agashimwe kuko babaye aba mbere. Ariko kandi ijambo ry'Imana riratwereka inshuro nyinshi importance yuko muri uko guhiganwa canke muri uko kwiruka, importance yo kuba turi abantu barangiza course, kuba dushobora kurangiza ico twatanguye. Yesu ashimwe cyane. No musire ngomba gushimikira kuri kino cimviro cha Bibiliya. Ni concept canke ni kimwe mu bintu bigize Bibiliya, kandi nubwo kiri mu ijambo ry'Imana ni kimwe cyari kigize ubuzima bwa Yesu, ariko kandi ni kimwe mu bintu Imana ihamagarira ubuzima bwacu. Haleluya. Ni imwe mu makarite Imana ihamagarira ubuzima bwacu, kuba abantu bashobora kugira urugendo rwabo bakaruheza bakarurangiza. Usomye Yohana gice ca 4 ku murongo wa 31, muri uwo mwanya abigishwa baza bamurihutisha ngo afungure, baramubwira ati mwigisha fungura. Yesu arabishura ati nafunguye, kandi nafunguye imfungurwa mwebwe mutazi. Abigishwa baramubwira bibwira hagati yabo bati mbega hoba hari umuntu yamuzaniye ivyo afungura? Yesu arababwira ati ivyo kurya vyanje no gukora ubugombwe bwa data yandungitse, nkashitsa igikorwa yantumye. Haleluya. Anya bigishwa bari baje basanga Yesu ari aho hantu, ariko mwibuke ko Yesu yari kaganira n'umugore bahuriye ngaho kwiriba. Ariko kandi Bibiliya ivuga ngo abigishwa bagarutse bavuye gusuma bashaka kugaburira Yesu, ariko basanga d'après uko ababwiye avuga ati je namaze gufungura. Ariko kandi abigishwa baribaza ati none ninde uba yamugaburiye, ninde yamuzaniye lunch, ninde yamuzaniye muri iri zuba yaje kumugaburira ivyo kurya vya saa sita. Ariko Yesu ngo abonye ivyo biyumvira arababwira iri jambo, aravuga ngo nafunguye, kandi imfungurwa jewe nafunguye mwebwe ntimushobora kuzitahura. Ariko Yesu acavuga ati imfungurwa zanje ni gihe cyose ubuzima bwanje buriko burashishikara gukora ico data ampamagarira. Muri ubwo buryo Yesu atwereka ikintu gikomeye, atwereka yuko nubwo umuntu atungwa n'ibintu vya misi yose vy'umubiri, yaba gufungura, yaba gukorera amafaranga no kugira gute, kandi ivyo vyose twamara kuba turiko turabikora tukamererwa neza yuko twafunguye kandi ivyo kurya vyatuguye neza, twashitse kuri ibi, twateye imbere, twiguriye ivyo dukeneye. Ibi vyose ni ibintu vyo mu buzima bihora biza bikagira umunezero wacu igihe Imana yashoboye kugira gute kuza ikabitumaramo ubukene, ikabisatisfeza. Hariho amabezo yo mu buzima Imana ya satisfeje canke iyo twaroraniwe, iyo twagiye tugakora birazana umunezero, bigatera umunezero imitima yacu. Ariko kandi abigishwa igihe bari bibaza yuko Yesu ico mufasha ari gufungura, Yesu nawe abahejeje kubafungurira akandi gafenetre canke abafunguriye uwundi muryango,
aha bereka yuko umwana w'umuntu bwana sifuye sana uko uravyumva nubwo umwana w'umuntu atunzwe no gufungura Yesu abaheje ko introduisa icimviro gishasha yuko iyo turiko turakora ubugombe bwa data ivyo navyone biraduhaza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. En d'autres termes, uko ivyo kurya bishobora kuzana umunezero canke uko guhazwa mu mubiri bishobora kuzana umunezero, niko niyo ndiko ndakora icimana ishaka navyone bifise umunezero bishobora guprocura mu buzima bwanje bikazana uguhazwa kandi nkagubwa neza nk'uwafunguye nk'uwagize iki kuko gukora ivyo data ashaka ari kimwe mu bintu bizana uburyohe n'impinduka mu buzima bwacu. Bwana sifuwe sana. Rero Yesu yereka abigishwa yuko priorite yiwe y'ubuzima atari uguhagarika ngo afungure, ariko priorite yiwe n'ubuzima nukugira ngo icimana iri kiramubwira gukora yihuta gikore akirangize agisozere kuko kiri aussi important nkuko bobo bibaza ko gufungura bifise agaciro. Amen. Yesu ashimwe cyane. Usomye Yohana igice ca 19 ku murongo wa 28 ukageza ku murongo wa 30. Yohana 19:28 gushika kuri 30. Aheza jondami ku mutwe umutima uraca. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 30 Yesu aravuga ngo ni mumpe inkarisha vinaigre, ngo ahejeje aravuga ngo tout est accompli. Ako kanya ngo arunama impwemu yiwe arayitanga canke aritaba Imana. Ariko kandi ku rundi rugezo Yesu atwereka yuko yarangije ico yatanguye. Bwana sifuwe sana. Usomye Jean 17 verset 1 nahone hatubwira ico Yesu yabwiye data mu isengesho. Uyu murongo twara usomye mu minsi yahera. Yesu avuze ivyo arangamiza mu ijuru ati data igihe kirashitse shimagiza umwana wawe ngo umwana gushimagize. Amina. Yesu arangije ibintu byose yaravuze ngo data narangije ico wantumye nanje nunshemagize. Haleluya. Nkuko naje mu buzima bwanje nagushemagije. Iki kandi kigaruka kutwereka ingene Yesu yashira importance mu guheza. Kenshi Yesu yaravuga ngo muraraba ikirere mukamenya igihe mukamenya ko mukwiye gusohora imbuto mugatera, nawe akavuga ngo ngomba gukora, handi akavuga ati ngomba gukora butarira, akavuga ati ndihuta. No kuvuga ngo Yesu yabayeho ubuzima akorera Imana, ariko Yesu yabayeho ukungene yabayeho ari umuntu afise umwitwarariko, afise susi yo kurangiza ico yaje gukora nico yatanguye gukora. Kubera gutangura ni kimwe, kurangiza ni kindi. Kandi Yesu uyu munsi nimba turi ngaha dukijijwe mu mahanga yose mu moko yose mu isi yose abantu bakaba ariko barakizwa hirya no hino, twese agakiza kariko kadushikako kuko Yesu yarangije ico yaje gukora. Icamuzanye mu isi aje gushitsa amaze kugikora, twege biduha amahirwe yo gucika abafise abagirirwa inkurikizi canke aba beneficiaire bigikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Caduhaye uyu munsi amahirwe kuba twitwa abana b'Imana. Iyo Yesu aza mu isi akaba mu isi agakorera Imana, ariko ntapfe neza ntazuke neza, iyo ataza gukora ivyo yarakwiye gukora neza, uyu munsi ntituba twarakijijwe. No kuvuga ko twebwe uyu munsi turabi Imana kuko Yesu yahejeje igikorwa ciwe. Haleluya. So bwira umwicaye muri kino gitondo uti wewe uri inyungu y'igikorwa kirangiye, uri inkurikizi z'igikorwa carangiye.
aha bwira no wa gauche bwira no wa droite uti wewe uri inkurikizi y'igikorwa carangiye. Bwana sifiwe sana. Hariho abadashaka kuvuga kuko atazobicaranye, ariko kandi ntukeneye kumenya uwo mwicaranye, mubwira uti wowe uri gikorwa c'igikuri, uri inyishu y'igikorwa carangiye. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mubwira uti wowe ntitware kuba twicaranye iyo igikorwa ca Yesu kitaba cararangiye. Bwana sifiwe sana. Kandi mubwira uti na life center ntiyari kubihari yaba Yesu atarangije igikorwa ciwe. Kubera iyi association yo kwitwa gute, twari kuba twahuriye he? Duhuriye kuki? Abakunda umupira bamwe ni muukunda, abava mu ntara ya Muramvya bamwe si yo mwavuki, twoba twahuye gutya duhuriye he? Turi icamwa c'igikorwa carangiye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amina. Yabikoze neza. Aka rero niko kamere ka Kristo. Aka niko karanga k'Imana yacu. Imana yacu itanguye ikintu iragikora ikagiheza. Uyu munsi isengesho ryanje canke ahantu numva mpwemu yera ariko arashaka kugutwara, kandi numva ari ryo jambo Imana yampaye kukubarira. Imana yampaye kukubarira ngo uzohore utangurana nayo uhezanye nayo. Bwana sifiwe sana. Kuko hariho impamvu nyinshi iyo turiko turakora ivy'Imana yaduhamagariye gukora, iyo twitavye umuhamagaro wacu, iyo turiko turubaka ivyo turiko turubaka, hama hariho impamvu nyinshi zidutuma tutarangiza. Uyu munsi turimo canke iyi myaka turimo, turi mu myaka yaho abantu bakunda ibintu vyihuta, kandi turi no mu myaka yaho abantu binjira mu kintu bamvizaja n'ingene bazokivamo. Ariko kandi tugomba kuba anime n'iyi pense ijambo ry'Imana riko riratubwira, idufasha gutahura yuko nimba hari ico Imana yaguhamagariye, nimba hari ico Imana yakubwiye, nimba atari Imana ikubwiye ko caheze canke ko warangije, nugishishikare gushika giheze. Ntidushobora kuba abantu baba mu bintu bakabivamwo, baba mu bintu bakabivamwo, binjira mu bintu bakabivamwo, ariko tugomba gutahura ngo muri nature y'Imana, DNA y'Imana yacu, akamere k'Imana yacu, la nature de Christ en vous, akaranga ka Kristo muri mwebwe. Haleluya. Kameze ukuunya iri muri mwebwe, yitanguye ikintu irakirangiza. Nta prix ibaho canke nta gashimwe kabaho ku muntu yatanguye course, naho yotangura agaragaza ubuhizi, ariko hama ntarangize, bene uwo muntu nta mahigwe afise yo kuba celebre. Kandi bashobora no kuvuga ngo yirutse imetero za mbere yari yasize bose, ariko nimba abandi bose baciye bamudubura bakamurengana, araza kwibagirana, ntaza no kuduga kuri podium, ntaza no guhabwa medaille, kuko naho yatanguye neza ntiyashoboye kurangiza. Rero ndabatera intege nk'abantu b'Imana kugira ngo utahure iki kintu ngo Imana idukeneye turi abantu bagira gute, batangura kandi bakagira gute, bakarangiza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kimwe mu bintu bituma abantu bama batangura ibintu, canke waritavye umuhamagaro, canke warinjiye mu gikorwa, canke warinjiye muri mariage, canke warinjiye mu mugambi kana k'ikintu Imana yashize mu mutima wawe, kenshi muzokwama musanga iyo turi abantu batangura ibintu ntibabiheze, umuntu atangura ikintu ntaheze, yama yisanga mu buzima bwiwe ivyo udahejeje bitangura gucika obstacle, ivyo utari kuraheza bicika ibikuzibira muri avancement yawe. Kuko ugenda wirundaniriza ibintu, uyu munsi watanguye iki, ejo ukagihagarika ukagitereka mu nzira, ejo ugatangura iki, ugasanga iyo rero hageze ko ubuzima bwawe muri timing canke mu gihe Imana yagenye ugomba kubushitse kure, ugasanga mu gishingo cyo gushika kure aho gutanguye kuzibigwa n'ibintu wagiye usiga biri inacheve, biri ku nzira yawe, bikubera ama obstacle, bikakubuza gushobora kwa avance. Nico gituma mu buzima bwacu kwibikira
ibintu bidaheze atari ikintu ciza. Kuko kubera iki ubika ikintu Imana yashize mu mutima wawe ukakibika canke ukakihoporta canke ukakibika ngo uzobura gikora hanyuma, mbega ubibika kubera iki? Mbega igihe Mpwemu Yera yagukomunitse ico ukwiye gukora mu mwanya kanaka, ni kubera iki ukibika kandi uzi yuko communication ya Saint Esprit kenshi igenda ihurirana n'ibihe canke timing y'ubuzima bwawe, kuko igikorwa cyose kirafise umwanya cagenewe. Rero iyo ugenda wegeza imbere inyuma, ejo uzoza kwisanga hari ikindi wari ukwiye gukora utakoze, kuko uri kucerezwa n'ibiriko biraguhamagara utashoboye guheza mu mwanya wari ukwiye kubiherezamo. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane. Rero ngira ndabatera intege abantu b'Imana, ndababwira ngo ntugatangure ikintu utiteguriye kugiheza. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Enthusiasme tugira iyo dutangura iri justifie, kuko dutangura turi excited n'icimviro kituryoheye cyane, ariko rimwe na rimwe hari igihe dushika hagati tugacika intege, kuko hariho realite ya cacimviro utangiye gushira hejuru, iyo utangiye kugishira mu ngiro hari ama obstacle hari bikugwanya, vyamara kuba ariko birakugwanya ugatakaza cagishika wari ufise ugitangura. Iki nico gihora gikoreka iyo watanguye ukinjira mu rugo ukumva urarushuhiye, ukumva ni vyagra vugira ugire mariage, iyo utanguye akazi gashasha, iyo utanguye business nshasha, ugahamagara abantu bose ukabereka aho wasize amarangi n'ingene watanguye ako ka business kawe. Ariko kandi wamara ku avansa mu minsi mike yaba batangwa gukubita ko taxe, abakiriya batangura kugukonkurrensa canke aho ukorera hagira ibibazi bararika bomoka abakiriya ntibagushikire, ugatangura kwinjira muri realite ya iri pratique ya cakintu uri kurakora, ugasanga ukiza ukikadekora amaranga kiri mashasha, wavyuka mu gatondo uharyohererwa, uhamagara abantu bose ngo nimusange ni kuri shop yanje, ngo niho ngo ntuhazi ngo ni kuri Avenue de la Victoire ngo kuri nimero kombi, ugahamagara abantu bose. Ubu nta numugihamagara kubera iki? Kuko ibinogo byarabaye ibinogo, ibiki byaragize gute, ugenda wumva umenga bako basunika ikiduga, ariko nuko Yesu ashimwe cyane uri muri realite y'ico kintu ni kiguzi, ariko ntibivuga ko uciye kwiba ngo je ndiko ndimvira kubivamo. Oya, ntubivemo, shishikara. Yesu ashimwe cyane, kuko nkuko wagize umunezero mu gutangura, hariho n'umunezero Imana ikubikiye igihe uzoba uri kurakugara, utakugaye kubera wahomvye, ariko ukugaye kubera waronse urundi rubanza runini ya cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, ntivyoshoboka ko ibintu byose twinjiramo tugenda tubivamo. Ntivyoshoboka yuko ikintu cyose twatanguye tugenda tugihagarika, kuko kiko kirahura n'ama difficulté yacu. Hazogera igihe mu buzima bwawe ico watanguye na hari Imana yakivuze gitangura guhura n'ama obstacle, kandi watangura guhura n'ayo ma obstacle bikagira gute, bikakubera ibintu bikugoye, bikubabaje, ariko kandi hamwe n'ivyo ukavuga ngo uko biri kose ntegerezwa kubandanya. Yesu ashimwe cyane. Ngenda kubwira yuko objectif ya Satan mu buzima bwanyu nuko mweshua gushishikara no gukora ico Imana yahamagara ubuzima bwanyu gukora. Yesu ashimwe cyane. Ntiwemerere umwansi kugutuma unanigwa canke udashika kuca Imana yadepoje mu buzima bwawe. Uburyohe bw'ivy'Imana iduhamagarira ntiburi muri parcours, ariko uburyohe bw'ivy'Imana iduhamagarira buri kuri fin, igihe tuzohabwa igitsibo nk'abantu banesheje, kuko ivyari ko biratugwanya vyari vyinshi, ariko hariho umunezero w'abarangiza, hariho umunezero wo kuzosozera neza, hariho umunezero wo kuzoheza neza. Yesu ashimwe cyane. Kandi uwuhejeje ntibivuga ko atagize ingorane, ariko kandi yanesheje za ngorane ku rugezo rwo kurangiza ico yahamagariwe. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Bwira umuco nti kamere ka Kristo muri wewe kagutuma urangiza. Haleluya. Kuko ngenda bibutse no munsi muri kino gitondo igihe Yesu yereka Yohana yamubwiye ngo ndi alfa kandi ndi omega, ndi intango kandi ndi iherezo. Mu yandi majambo Yesu yavuze ngo ico ndi ndatangura kandi nkongera nkagira gute, nkasozera. Ndi uwa mbere kandi nkongera nkaba uwa mbere. Ndi Imana ye exista muri debut y'ibintu, kandi ni Imana ye exista muri fin y'ibintu. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Ma seigneurie change, ma divinité ne s'arrête pas dans le début, mais ma divinité il a persista jusque muri fin yanje. Haleluya.
namwe bantu b'Imana ndagomba kubabwira muri kino gitondo ngo kuko akaranga n'akamere k'Imana yacu itangura igaheza, namwebwe ndabipfurije kugira ngo ico mwatanguye mubwiwe n'Imana muze mushobore kugisozera. Yesu ashimwe cyane. Muze mushobore gutraversa ibihe bigoye kandi ibihe biri sombre, ariko mushike kuri fin muvuge ngo haleluya. Muvuge nka Paulo uko yavuze ngaha muri Timoteyo wa kabiri igice ca 4, yavuze ikintu ciza. Timoteyo wa kabiri igice ca 4 ku murongo w'indwi, Paulo yavuze iri jambo nyo ku murongo w'8. Nagwanye intambara nziza, nagwanye intambara nziza, nararangije urugendo, nazigamye ukwizera, kandi narazigamye ukwizera. Ibisigaye mbikiwe igitsibo c'ukugororoka. Haleluya. Icumwami wacu umucamanza agororotse azoma kuri wa munsi. Ego. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, kandi si jewe jenyene umwami wacu azoha igitsibo, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe, n'abakunze mwese kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Namwebwe nimwarangiza azobaha igitsibo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Paulo atwereka yuko hamwe no kuba yararangije, ariko kandi adekriva processus yiwe yo kurangiza, ayisobanura nk'intambara, kuko avuga ngo nagwanye intambara nziza. Ngira ndakubwire ngo nta objectif nimwe nziza uri kurakurikirana mu buzima bw'iwawe itari bw'intambara. Na Yesu bwiwe naho yari kakorera Imana yaragize intambara kandi yaraciye mu bihe bigoye, ariko kandi intambara si impamvu yacu yo guhagarika gukora ikintu ciza Imana yadepoje mu mutima wacu. Ngira nakubwire ngo mariage yawe irashobora kuba yakozwe mu bugombe bw'Imana, ariko si kubera inyuma y'umwaka umwe usanzwe wo mubakanye mutari compatible, hamuga cutangura kuvuga ngo ngo je ngo twubakanye bivuga ngo si nimero yanje pastor, ngo nasanze atari nimero yanje. Reka nakubwiye ikintu kimwe n'uru nimero gwawe nyene. Yesu ashimwe cyane. Ariko kugira ngo umenye neza ko ari nimero yawe, Bwana sifuwe sana. Haleluya. Rindira mugire 30 ans ya mariage, niho uzobona uburyohe bwiwe n'uburyohe bwa relation yanyu, kuko ntushobora kuyimenyera muri stade yayo ya mbere, ariko uhawe kuzomenya ubwiza bwayo muri stade yayo ya nyuma. Ikintu cyose winjiramwo ugomba kumenya ngo ndiyemeje kandi Imana nizonshoboza. Bwana sifuwe sana. Reka ndabasomere Ecclésiaste chapitre mu miyo verset Ecclésiaste nayibahaye 9 verset 11. Umvirize ikintu uyu mwanditsi w'ubwenge yahishuriwe. 9:11. Ndasubira nitegereza umunsi y'izuba yuko mu gusiganwa impaya amaguru atarizo zisiga abandi, kandi mu ntambara ko abanyenkomezi atari bo batsinda, kandi n'abanyabwenge ko atari bo baronka indya, kandi abakerebutse ko atari bo baronka itunga, kandi abahanga ko atari bo batona. Ariko ibihe nibiza ku muntu bipfa kubaza ko bose. Haleluya. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Naravumbuye mu ncamake yuko abantu baroranirwa mu buzima si abantu bari brillant, si abantu b'ibitangaza, si bo abantu bagira amahirwe yo kwexperimenta victoire. Ariko ku bantu bose Imana yabishize muri temps na circonstance. Hariho amafacteur yo mu buzima atuma ibyawe bikunda bikaba vyiza, atari kubera uri wahatari cyangwa atari kubera uri faible, atari no kubera uri umusavant, kuko ari abasavant beshuwa. Hariho abavanya baneshwa intambara, hariho abahinga baneshwa. En d'autres termes rero Imana itweretse ngo réussite rero ntiva ku bukerebutsi bw'ubugwana. Nubwo ubukerebutsi bwawe buri important, ariko Imana idetermina ama circonstances na temps
iza gufavoriza no guprivileja ubuzima bwawe kugira ngo ushobore kugira gute gusucceedinga, ushobore kureusisa. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu adashoboye kugira lecture neza ya saison n'ibihe ingene Imana yabigize gute, n'umuntu naho yoba ari umuhizi ariko ntamenye umwanya wo kugwana n'umwanya wo guhagarika kugwana, naho umuntu yoba ari umuhizi ntamenye igihe ciwe cyo gutangurira mu icategezwa gutangura n'igihe cyo kukirangiza. Iyo umuntu atabaye umunyabwenge mu kwinterpreta saison kugira ngo yinterprete yuko ama situation amwame n'ama circonstances amwamwe yitwa ko ari mabi, ariko umenye yuko naho ashobora kuba mabi Imana ishobora kubiyashize ku nzira yawe kugira ngo bikubere akaryo kawe ko gusayangana no kubriya. Ni ukuvuga ngo mu yandi majambo force y'umuntu ntihagaze ku vyo ashoboye, ariko force y'umuntu ishoboye ihagaze ku vy'Imana ipresenta ku buzima bwawe kugira ngo utambukiremo. Rero kuko ntahura yuko réussite itava ku mafaranga mfise, kandi kuko ntahura yuko kuroranirwa bitava ku bukerebutsi mfise canke ku makontakte mfise, ariko ko biva ku Mana, ego nzotravaya amakapasite yanje ariko sinzosenga amakapasite yanje. Kuko abantu bisenga bakibaza ko baroranirwa kubera bashobora, abo onyo bananiwe bagahemukirwa baracika intege cyane kuko bari bibaza yuko aribo bashobora. Ariko ko maze kumenya ko bitava ku nkomezi zanje gusa, ariko nkamenya yuko hari Imana yanje yorchestre ama circonstances na temps, ntangura kumenya ngo rero bwa bundi ukororanirwa ntibihagaze ku buhinga, ariko ukororanirwa kuhagaze mu kumenya igihe canje cyo gutangura n'igihe canje cyo guhereza. Haleluya, Yesu ashimwe cyane, Bwana sifuwe sana. Hari igihe uzosanga abantu mu buzima bwabo ari abantu vy'ukuri bafise ico no kwita ukudahagarara neza mu bigumbagumba vyabo, instabilité émotionnelle. Kandi iki kintu ndashaka kugusengera no munsi kugira ngo vy'ukuri muhemu yera agifixe, kuko umuntu ari instable canke umuntu adafise intumbero iri clair. Bibiliya ivuga ngo uwo kubw'umunezero yashizwe imbere vyamuteye kwihanganira imibabaro. Mu yandi majambo umuntu aheza n'umuntu ari determine kubona fin y'ico yatanguye. Nimba winjiye muri ministère ukaba winjiye muri chorale, ugomba kumenya ngo ukwinjira kwanje nka contribution ngomba kuzohaba ku rugezo rwaho contribution yanje izotuma equipe ndimo yevoriwa kandi itera imbere. Bene uyo muntu yinjira mu kintu afise intumbero, naho hazi bimugerageza ntibimukura ku nzira, kuko objectif yiwe iri clair, abona iherezo ryiza bikamushoboza kwihanganira parcours igoye yo guca mu biyaya no guca kuduga imisozi, ariko akamenya ati aho ndiko ndaja ni hariya. Iki nico catumye Yesu ashobora kuba focus, akanka kugwa mu bintu bimusamaza, kuko we yarazi yuko igihe ciwe cyo gukora butarira, yarazi saison yiwe ingene ingana, yarazi yuko temps yiwe iri limité. Nico camutuma ataba umuntu asamara, kuko vyari biri clair yuko ategerezwa gukora ikintu cose data yamubwiye gushika aheze ku gapoint ka nyuma. Biragoye abantu b'Imana kubwira abakristo ingene bo kwiha Imana, ingene bo hinduka igihe ubwabatantumbero iri clair y'ubwami bw'Imana iri mu buzima bwabo. Ingurube naho woyoza ukayifresher ukayereka ikiziba, iraza kucikumbagaza mu mwanya ukurikira, kuko ntizi yuko wayogeje ayishakira blanc. Rero ibonye ikiziba gikurikira ikikubita kiribita, kuko nta ntumbero ubuzima bwayo bufise. Biragoye ko tuba abantu vy'ukuri bari consacré ku Mana igihe ubuzima bwacu budafise ama objectif ari clair yaho dushaka gushika mu bwami bw'Imana, mu kwitaba umuhamagaro, mu kuba abagabo beza, mu kuba abagore beza. Ukamenya ngo abana uri kurasengera kandi abana Imana yaguhaye hari ahantu ugomba gushikana ubuzima bwabo, kandi iyo ntumbero igatuma wowe mwima telefone, igatuma wowe mwima telefone, igatuma wowe mwima telefone, igatuma wowe mwima telefone, igatuma wowe mwima na television, atari ukwibuze, ariko ari kubera ufise objectif yo gukontrola ivyo umwana wawe yakira, kuko urafise aho ushaka kumushikana. Umuntu adafise intumbero arera umwana avuga ngo reka shango twarabibuze, ngo reka ngo tubibahe, ngo natwe ntavyo twaronse.
iyo ni education yubakiye ku bikomere na carence émotionnelle n'amavide waronse mu buto bwawe, ukibaza yuko kureisisa ari ukwambika abana bawe no kubaha ibintu batazi niyo bivuye, ukabapoperanya kw'ibintu kugira ngo wewe wikize. Ni ukuvuga ngo wica abana bawe uri kurepara blessure zawe. Nta muntu n'umwe ashobora kweduka no gutwara abantu ahantu adafise igicapo c'aho ashaka ko bashika. Rero bene uwo muntu igicapo kitari clair, ni ukuvuga ko na comportement iba confuse, kuko mbega yisakrifia kugira ngo bashike hehe. So iyo batagira iyo bariko baraja, avuga ati ni mu bikora uko muvyumva. Yesu ashimwe cyane. Ntukinjire mu kintu utamaje kumezura ikiguzi cacu kandi ukibwira ngo uru rugendo nzorubandanya. Kubera ko winjira muri ministère y'abana, iminsi yose ukamwanditse ngo je m'excuse no musi sinza kuboneka. Winjiye muri korale gihe cyose wa muri kuri Yesu Kristo ngo umusi sinza kuboneka. None kuki wavyinjiyemo udashaka kubibandanya? Kubera ko winjira mu gikorwa, kubera ko wiyangaje mu kintu udashaka kubandanya. Bwana sifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Tumva ko mushavu. Yesu ashimwe cyane. Barizo mu cyane turatanguye amaklasi. Kandi ariyo ndabahaye umwanya kweri kandi ndabarakomoza. Mubazo turatanguye class. Okay, cumubazo tuwarazihejeje. Bantu b'Imana, nta bwiza bw'ikintu na kimwe kitaheze. Nta bote ikintu kidaheze kigira. Ijyanzu yacu rujya rushanze ururavye rusa nabi kandi abasavye mu yiheze vire mu izina rya Yesu Kristo. Kubera ubwiza bw'ikintu n'ubwiza achevé, terminé. Ni œuvre yarangiye. Rero ntiwibaze yuko gukurikira Imana ariho hantu mu vy'Imana twogenda tugira amademishema tukagarukira ngaha. Ngo je nari muri ministère y'abana ngo ariko nsanga abana baragoye bararuhisha. Uravyuka tunewe wari winjiyemo gute ngo nukuri Imana yari yambwiye ko impamagaye gukora igikorwa cyo mu bana ukamurindira te none yarakubwiye ngo ubivemo to yariko biraruhisha pastor abana baragoye none uburi he ngo naciye ninjira muri media bakaza bakaguha ko install insinga ukagira gute mu minsi iri imbere tukakubona wicaye. Uraza abakristo ga muri mwebwe bicaye muri eglise bavuye mu bikoko n'abandi mwaje mumva mu yandi ma eglise mufise amapete y'ubu general aho mwaje mumva ariko mushitse muri live center muri frame mwambaye ceinture de sécurité kandi urabizi neza ko Imana ari yakubwiye yuko wewe igomba kugukoresha muri domaine ariko kandi aka gatebe karakubereye confortable. Bwira umwicaye nti ndakwipfurije akamere ka Kristo. Yesu ashimwe cha utangura agaheza. Kandi niwabona atakubwiye icumaze utari problem office ko birashoboka kari wa wundi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bantu b'Imana, hari ibintu bitwicira kuko atavyo dufise ariko Imana ishimwe ku bwa Kristo, Imana ishimwe ku bwa Mpemu Yera kuko arashobora kurema muri twebwe ivyo tudasanzwe tugize gute dufise. Haleluya. Bwira uno munsi Imana ngo Mana ndemamwo akamere kawe, ndemamwo akamere kawe, ndemamwo akamere kawe. Iyo utanguye urasozera. Haleluya. Haleluya. Nyuzuza nyuzuza ubuntu bwawe. Haleluya. Ukori gisomeka uzobicete gisomeka kuri bose habaye iki yakujuje. Stop, nimubigire birefu. Yesu ashimwe cyane. Iyo twuzuye nta kindi bifise comme résultat final ducika icete gisomeka. Rero ni wandike icimviro ca mbere. Point ya mbere shaka ko wandika. Caractéristiques z'abantu barangiza
ikibaranga canke ikibagize abantu batangura bagaheza n'abantu bari fidèle n'abantu babizigigwa. Haleluya. Abizigigwa n'abantu bari faithful. Haleluya. Abantu babizigigwa. Abantu babizigigwa Bibiri ivuga ko haleluya bene aba bantu n'abantu nivo yabo yo kwiha canke yo kwiyangaja kuri cause iyo ari yo yose ibi iri hejuru ku rugezo rwaho urugezo rwabo bw'ubwizigigwa. Bwana sifiwe sana. Bubatuma barengana ubugaragwa, bakarengana inzuzi, bakarengana imiyaga, ariko bagashishikara bafise engagement kuri ca kintu Imana ya depoza mu buzima bwabo. Ubwizigigwa ni karite ikenewe, kandi ubwizigigwa ni ikintu mpwemu yera atanga. Ubwizigigwa budutuma turindira kugeza tubone umwimbu w'ico twikonsakre ko ku buzima bwacu. Iyo umuntu ari umwizigigwa vy'ukuri n'umunyamugisha, ngenda kubwire ngo nta grandeur nimwe ibaho mu buzima, nta muntu numwe uzobona afise grandeur atari umuntu yabaye umwizigigwa mu kintu kanaka muri domaine kanaka mu buzima bwiwe. Nukuvuga ngo iyo uri umwizigigwa quelque part nawe uba wibereye fidèle, kuko mu minsi yahera narababwiye ku cigwa ca conviction, narababwiye ngo muri mwebwe mufise indani mu mutima wanyu ikibemeza, kandi iyo conviction ufise mu mutima wawe nizotuma hari ibintu uzokora ugashika ko abantu batigeze bibaza ko wowe ushobora kubishikako. Nico gituma Bibiri ivuga yuko ikintu cyose kitari le fruit ya conviction ari péché. Nico gituma ntashobora kubaho ubuzima bwawe nawe ntushobora kubaho ubuzima bwanje, kuko Imana irafise aho irikirantwara, kandi aho irikirantwara yashize muri jewe ivyemezo. Igihe Paulo bamusengera citwa Sauli, Imana yarabwiye Ananiya ngo genda umusengere kuko ngo namweretse imibabaro azobabazwa ku bwanje. Nukuvuga ngo Imana ishira amayira yayo mu mutima wawe, umutima wawe niwe wonyene uporta. Umviriza ico ugenda wumvira ico muhemu yerera kubarira, nico kiko kiragutwara muri vya bindi Imana yaguhamagariye. Birashoboka kandi yuko bibajije abandi batavyumva uko canke batabitahura, ariko ni Imana yabishize mu mutima wawe, kandi uko uzoshishikara kumviriza muhemu yera mu mutima wawe uzobona ushitse ku kintu abantu bavuge ngo ntitwari tuzi ko azobishobora, ariko yarabishoboye. Ntiyari yaravyigiye, ariko yarabishoboye. Why? Kuko muhemu yera ni wadukarifya, kandi muhemu yera ni wahumugisha urugendo rwacu. So nkuko rero iyo nja biri mu mutima wanje atawundi muntu abiporta, kuba fidèle ku ndoto zanje, ku vy'Imana ya depoje, ku vy'ubwami, ku muhamagaro wawe, kuri service wemeye gukorera Imana, kuba fidèle ku nzu yawe, ku muryango wawe wubatse ukavuga ati sizoba umugabo gusa providinga ivyo kurya no kwambara kw'abana, ariko nzoba wa muvyeyi akunda kandi afise umwanya w'umuryango wiwe, ukaba fully uravyumva engaged muri engagement yo gufasha umuryango wawe, uko uba mwiza, uko uba fidèle kuco wiyemeje. Iyo fidelite ntuyigize kuco wiyemeje gusa, ariko na wewe ubaye umwizigirwa par rapport à toi. Tu es fidèle à toi-même. Nurimwe ibice bibiri, ntiwiciyemo ibice bibiri. Iyo uri mu nzu y'Imana, iyo uri muri eglise, ikintu kukibamwo ukaba fidèle, ukakibamwo ivyo tuvuga yaba ma activité, nimba uri ngaho ukaba wemera ko hari uburongozi bwa muhemu yera, ivyo bintu byose tubereka tukavuga ati nimuze muri iki, nimuze muri iki. Umviriza muntu w'Imana, kuba fidèle bitusha amatablo menshi y'ubuzima bw'iwawe, ariko hari ibintu utazobona inyungu yavyo utabaye umwizigirwa. Haleluya. Wanyumvise ga muntu w'Imana? Wanyumvise? Psalm 31 verset 23. Agace kayo ndibaza kayo ka mbere sindayiheza yose. Psalm 31 verset 23 havuga ngo iki? Mukundu uhoraho, yemwe bakunzi biwe mwese. Ego. Uhoraho azigama abizigigwa. Uhoraho azigama abizigigwa. Bible ivuga ngo Dieu garde. Racine y'iri jambo iravuga ngo Imana ikuvra abizigigwa. Iyo umuntu mu buzima bwiwe ari umwizigigwa, hari grâce Imana idegaje ku buzima bwiwe. Iyo umuntu
ari uwo kwizigirwa mucarimwo navyone bizana grâce mu buzima bwiwe. Iki nico tubonera kuri Yesu. Yesu tubona ubuzima bwiwe yari umwizigirwa. Yesu tubona mu buzima bwiwe ibintu byose yabikoze neza, ibintu byose yitwararitse kubikora neza. Ubwizigirwa ni karite. Ntushobora kubona grandeur ata fidelity hari. Ariko kuko turi mu myaka ya fast food, abantu bashaka bakora ikintu bice biba. Barambwiye ko gutanga biza n'umugisha. Uyu munsi agaca atanga amahera akitaza, agaca guma harura amatarika, akaguma aja kuraba kuri konte, agasanga ntaca Imana yakoze kuko dushaka fast food. Umuntu aravuga ngo gukundwa ni vyiza canke byose nibiki, harageze ko nubaka ndubatse urugo. Fast food. Yashwara n'umugore akamukubita umutwe umunsi wa mbere canke umwaka wa mbere ngo ngenda bivemwo. Dushaka ama resultat ari rapide kandi ari facile kuko twigishijwe ubutumwa butari bwo butatwigisha importance yo kuba fidèle kuri engagement yacu gushika naho icubereye fidèle kizokuvyarira kikakuvyarira kikaguha produit fini. Hari ivyo uri kuravamwo kandi kumura atari umuzima, atari umwanya wawe wo kubivamwo, atari n'isaha yawe yo kubivamwo. Ariko kandi nkuko abo twari kumwe twagize commentaire yi message, haro nabandi bantu Imana ihamagarira kuva mu bintu kuko ivyo uri munsi vy'Imana yakubariye wabigiyemo emotionnellement canke wakurikiye abandi. Si uwo muntu ndiko ndavuga, je ndiko ndavuga wa muntu azi neza ico Imana yashize mu buzima bwiwe, ariko hagera ahantu kubera intambamyi ugashaka kukivamo. Ndashimira Imana ndayishimira imyaka twabaye mu rusengero. Uyu munsi jewe célébra ndibaza bientôt 33 ans. 33 ans ndi mu nzu y'Imana. Vuga uti 33 ans. Ndashimira Imana kuko kuba mu nzu y'Imana neza comme il faut birafise ico bimaze. Bamwe muri mwebwe mwarabaye muri Sunday school, ariko ndashimira Imana yuko mu nzu y'Imana twarahabaye kandi tuhabaye neza. Twahigiye ibintu byinshi, baratwigishije amaraso ya Yesu ingene akuraho icaha. Uno munsi turatahura ica amaraso akora. Mu nzu y'Imana twarigishijwe gukorera Imana. Uyu munsi tuko turakorera Imana, ça fait des années dukorera Imana. Uyu munsi ndashobora kuvuga ngo gukorera Imana naho byo birimo ibibazo ariko kandi biraryoshe kandi bizana umunezero kandi ni imfungurwa ziduhaza kurusha imfungurwa abandi batafunguye kuko ari imfungurwa zo mu buryo bw'impwemo. Hari satisfaction Imana izana mu mutima wacu iyo dukora Imana tukayikorera neza. Irahaza imitima yacu ibintu amafaranga na success n'icubahiro n'ibintu byose isi toshobora kuduha, ariko tukabisanga kuba twaritavye umuhamagaro. Mu nzu y'Imana twarahigiye kumvira, mu nzu y'Imana twarahigiye urutonde, mu nzu y'Imana twarahigiye kumenya abantu, mu nzu y'Imana twarahigiye kwihangana, mu nzu y'Imana twarahigiye kubabarira abatugiriye nabi. Twaratahuye yuko utogendana amezi ugwanko, ariko twarigishijwe ko turi sanctifié. Iyo hari bimbabaje ndabirekura hakiri kare kubera kuba mu nzu y'Imana narahigiye ibintu byinshi bidasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Mu nzu y'Imana narahigiye gutsitara ariko amano ntavemwo. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi nkashishikara kuba fidèle kuri engagement naho hari ivyansitaje. Kubera ikiga muntu w'Imana naho wawe waratsitaye mwishengero ijya ari ryo ryose, naho yo bari ngaha, naho wawe waratsitaye ntibisobanura ko wowe ukwiye kuva muco wari kurakora, kuko uwagutsitaje si Imana, ariko watsitajwe n'abagenzi bawe, ariko si Imana yagutsitaje. Rero ko atari abantu baguhamagaye, shishikara we fidèle muco Imana yaguhamagariyemo, kuko se abantu baguhamagaye bashobora kuba ibikoresho. Ngana kugira ngo na Petero yaratsitaje Yesu igihe yamubuza kuja Yerusalemu ku musaraba. Yesu aramwishura ati mvi inyuma Satani, naho uri umugenzi wanje ugomba kumfatira mu bigumbagumba, mvi inyuma Satani, kuko nturi Petero ubivuze, ariko ni Satani aguciyemo, ariko ngomba kuja Yerusalemu, ngomba kuja ku musaraba. Niyo finalité y'umuhamagaro wanje. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Twarigishijwe mu nzu y'Imana kuzinduka gushika ku isaha. Twarigishijwe gukora atamuntu atubwira ngo merci wamfashije. Twarigishijwe gukira attention y'abantu badushimira kuko igihe batanshimiye nagenda bivemo, ariko Imana irambwira ngo nibo ni jewe, ndavuga ngo ni wewe hama ndabandanya. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndashobora kuba mfise uburyohe ubuzima bwanje butanga, ariko nuko twabaye fidèle.
hivyo kunda ko tubaho ibintu byose turi ingia toka ntibishoboka. Ugomba kumenya ngo reka iki kintu ndakibemwo gushika ku iherezo ryacu. Ninde ariko aranyumva? Ninde yavuye muri cellule de prière arimo? Kubera barakuputsa basifu muja mu yindi ariko ntubihebe byose. Yesu ashimwe cyane. Kandi nimba n'Imana inagushoboje, Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana, Imana inagushoboje, subira hajye ubabwire ko bakubabaje kugira ngo ntibaze bababaza uyundi. Bwana sifiwe sana. Haleluya, amen. Ndagomba kubabwira ngo Imana yarabatekeye mu bwiza, Imana yarabatekeye mu ibyiza ku rugezo rwaho ico Imana yagutekeye utohagarika kukidovena kubera abantu. Ntimugahe luxe abantu bo kudetermina ico mwinjiramo n'ico musohokamwo, ariko ivy'Imana yatekeje ubuzima bwawe ni ivy'agaciro ku buryo aho gutagize ingorane ntivyoba ari ivy'Imana, ariko kubera ufise ibikugwanya niyo mpamvu yawe yo kubandanya ukaba fidele muri ico kintu ukacitwararika. Yesu ashimwe cyane. Kuko kutego Luc chapitre 12 verset 48 haravuga ngo ariko utarabizi agakora ibikwiye kumukubitisha azokubitwa nkeya. Uwahawe vyinshi wese azobazwa vyinshi. Aho niho nshaka guhera iyi verse, tangurira aho nyene. Uwahawe vyinshi wese ego azobazwa vyinshi. Uwabikijwe vyinshi niwe bizorushiriza kwaka vyinshi. Yesu ashimwe cyane. Nimba depo y'Imana mu buzima bwawe ari nyinshi, ijambo ritubwiye ngo uzonabazwa vyinshi. Bantu b'Imana ni mwirabe vrema. Mbega murabona ngene muri beza, murabona ngene mutekeye. Bamwe muri mwege mutekeye vyinshi. Ariko rofete yuko Imana yabatungishije bibahanda responsable kuko iyashize vyinshi muri wewe izona kubaza vyinshi. Kuko Imana ntiyaguhaye kugira ngo ikudekore, ariko Imana yaguhaye kugira ngo ukore igikorwa cayo, wagura ubwami bwayo, ukorera inyungu zayo. Igihe rero wowe utamenya timing, ukabura umuntu yijyamiye uri mu makaprisi abagushavuje, abaguhonyoye, abakuvuze ngo umuntu wawe urahindukiye, abagize ibi n'ibi n'ibi, ukamubivunja guheba ico Imana yaguhamagariye. Ngenda kubwira ngo ico ni ikintu kibivrema n'ukuri, ni ikintu kiri diabolique, kuko ofete wewe uguza privilege Imana yaguhaye ukayiguza uruhara rw'abantu. Nimba Imana yaraguhamagaye, nimba Imana yarakubwiye, ntihakagire ikintu na kimwe kiguhagarika no gushika ku responsable wawe, ntunakamwemerere, kuko umviriza wewe ico utekeye kirakomeye kandi kirahambaye, kandi Imana yakigushizemo kuva kera kandi yakujeje vyinshi. Ntukwiye kwihebera, ntukwiye no guhebera n'abandi bantu ngo bagire droit ya destin yawe, kuko Imana yashize vyinshi mu buzima bwawe. Ninde ariko aranyumva muntu w'Imana uri ngaho? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Point ya nyuma ndangiriza ko ya mbere navuze ngo tugomba kuba abantu bari fidèle. Point igira kabiri, tugomba gutahura, tugomba kuba abantu bafise ivyamwa. Vuga uti ivyamwa. Yesu ashimwe cyane. Kuri iyi point reka mvuge mpereye epfo gatoya. Utaraba mu nda ya mama wawe, Imana yari yaragize gute? Yari yaragutoranije, n'est-ce pas? Kandi muribuka yuko mu itongo rya Edeni Imana yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Ni ukuvuga ngo ibintu vyinshi Imana yaremye, apana vyose, ibintu vyinshi Imana yaremye no gushika kuri création, muhora mwumva yuko hariho n'ama matière première aba découvert mu bihugu kanaka, kuko aracari en formation, haracari processus ya création iri continuelle. Ni ukuvuga ko ibintu byose Imana yaremye yabiremye muri etape y'imbuto. Ni nk'imbuto. Wewe wabanje kuba icimviro c'Imana. Imana irimvira Flavia, Imana irimvira Pasteur Christian, Imana irimvira Hervé, Imana irimvira. Bwira umuco ati d'abord uri icimviro c'Imana.
Bibiliya ikabitwereka neza muri Jean chapitre 1 tuza kuhasoma katubwira ngo jambo yamyeho. Haleluya. Kandi jambo yari kumwe n'Imana, kandi jambo yaremye vyose. Ariko jambo yambara umubiri aza mu isi abana natwe. So no kuvuga ngo Imana ibintu byose bitangurira mu ciyumviro. Uyu munsi ndagomba kukwibutsa no kugucelebra ndakubwira ngo wewe uri ciyumviro c'Imana. Nturi accident yavuye kukungene wavutse mu makuru mabi bakubwira ingene wavutse, ariko wowe wari mu ciyumviro c'Imana. Ndashaka kubona ivyimviro vy'Imana biri hano hantu. Uvuga uti ndi ciyumviro c'Imana. Kuko hari abantu bavuga ngo je ngo naje guherekeza abandi, ngo je ndi mperekeza oya, ndi ciyumviro c'Imana. Iri jambo muri subiramo mukajyaturuka ukavuga uti ndi ciyumviro c'Imana. Na wundi yumva ko acafuye, na wundi yumva ko yanduye, na wundi yumva ko akwiye gupfa, ngo mwera moro, ngo mweni kufe, usikufe. Wewe uko mawazo, haleluya, uko mawazo ya Mungu yenye amevaa mwili. Mnanisikia? Subiramo uti ndi ciyumviro c'Imana. Bwana asifiwe sana. Iki ciyumviro c'Imana, Imana yacambitse umubiri mu nda mama wawe, uravuka. Uyu munsi ducelebra 18 ans yawe, uyu munsi ducelebra 22 ans yawe, uyu munsi ducelebra 40 ans yawe. Ariko kandi ndavuze ngo peu importe imyaka ducelebra, uri ciyumviro c'Imana. So ikintu cyose Imana yaremye yakiremanye capacité ya multiplication. Igihe Imana imaze kurema Adamu ikababwira na Eva ati nimugwire, nimurondoke, nimugwize ivyo nabahaye. Imana ikintu cyose yagehaye capacité yo kwimultiplier. So ikintu camaze kugwizwa kirerekana umugisha, n'est-ce pas? Kuko camaze gukura. Ariko n'ikintu kitaragwira naco n'umugisha. Hari abantu benshi muri mwebwe mukiri muri kiri phase iri embryonnaire au niveau y'umuhamagaro, au niveau y'imiryango yanyu mwatanguye, ama business yanyu mwatanguye yajaherekejwe n'icimviro c'Imana. Hari gihe mu byo winjiyemo bikiri muri phase y'ubuto bwavyo bimeze nka semence. Iyo uri kurabira abantu ubona ko biri mu benediction. Reka ndabakarorera. Hari abakristo benshi gaha ndabazi muri benshi cyane mwasenze ngo Mana mpakwihangana, Mana mpakwihangana, Mana mpakwihangana. Ni bande bamaze gusaba Imana ngo ibigishe kwihangana. Yesu ashimwe cyane. So Imana igomba guproduza patience ikuzanira ibigeragezo. Ni kuvuga ngo wasavye ukwihangana uca winjira mu kibazo. Ariko Bibiliya ivuga ngo l'affliction produit la patience. Imibabaro izana ukwihangana. Ni kuvuga ngo igihe wowe uri kurabona ibibazo ukarizwa n'ibibazo, nturi kurahayariza yuko kijya kibazo kiriko kiraza kuzana produit finale yitwa patience, kandi ugiye kuyibona ko. Ariko imbere yuko uyibona nk'icamwa gifatika uzobanza kuyibonera au travers semence yitwa affliction canke kubabazwa. Bwana sifiwe sana. Undi akavuga ngo Mana nk'umugenzi mpabagenzi ndabuza abagenzi, ukabona bukeye Imana iguhaye abansi. Muhemu iragaca kubwira ati uyu musengere, ukabana nawe akakugora akagukomplika, ukabana nawe ukagira gute, plus tard akaba the best friend, akaba umugenzi wa mbere utigeze kubona mu buzima. Ariko igihe Imana yamuguhaye muri phase yiwe ya semence, ariko hari ikindi gikorwa cari gikeneye gukorega uwo muntu kugira ngo ujya muntu acike end product canke produit final, aze ari mu bwoko canke ameze nk'imbuto ya haleluya yamaze kuba nziza. Nico gituma warasavye Imana urugo, ngo narasavye Imana urugo, narasavye Imana mariage, pasteur narasege mariage. Ariko uyu mugabo wanje ni shetani igenda Reka ndakubwira ikintu kimwe, ni wihangana gatoya. Yesu ashimwe cyane. Iyo semence izocika produit fini, kandi azogucikira mwiza atigeze kubaho. Ico ashaka kuvuga ni iki abantu b'Imana? Ikintu cyose kirashobora kuba ciza. Imana yatanze matière première, ariko ifise indani muri yo potentiel yo kuba ikintu ciza.
nawe urira bukavuga ngo nta kintu na kimwe nkora ngo kireisise jewe ibintu byose narayobewe mu ishuri narayobewe muri ibi ku kazi bari reka nakubwira ikintu kimwe ni wihangane gatoya haleluya uracibona muri phase ya semence ariko Imana igiye kugukuza ku rugezo rwaho uko kunanirwa n'ivyagiye bipfa bitazosubira gupfa kwa kundi kubera iki kuko Imana ntikangwa nuko ibintu bikiri muri bikiri rough bikiri brut non Imana ifate kiri brut ikagihinduramo biju iri fini nziza iyo Mana ntikangwa na processus ego twege processus iradukanga ariko Imana ntigira gute ntikangwa na processus Yesu ashimwe cyane kubera iki kubera Ephesiens canke Philippiens chapitre 1 verset 6 uyu murongo sinawo gusomera uravuga ngo Philippiens chapitre 1 verset 6 aravuga ngo ico nizigiye ntakekeranya nuko watangwa igikorwa ciza muri mwebwe azogiheraheza gushika ku munsi wa Kristo ntiwikarire ntiwishire ko pression ntiwiremere uwatanga igikorwa ciza muri wewe azokugira umumama mwiza azokugira umupapa mwiza azokugira umukozi mwiza azokugira umurongozi mwiza azokugira umu entrepreneur mwiza azokugira umu businessman mwiza azokugira umwigisha mwiza juste sois patient kuko yatanze imbuto yayitekeyemwo uburyohe bwayo hari igihe tubaho mu buzima twiyerimina shango je biranani ngo bamaze kumbwira kabiri ko byase ngo ndabihevye ugasanga twishira ko pression ya resultat murambona n'abantu bafise inyota yo gukura arakoze ngo paseke inzogishika ko ryari ukugenda umwisho ati bizoza akumva arababaye kuko wowe umumubwira bizoza yaje muri biro ashaka kumubwira ko biza gutaha byabaye nta buton ihari kugira ngo ucike umuntu akuze ariko kandi hariho urugendo ufata kugira ngo ucike umuntu akuze bwira mu ncano ni processus shengero ry'Imana tugomba gushika ahantu tudakwepa the process kuko grandeur ntishoboka hatabayeho guca hahandi bona sifuye sana haleluya reka ndangize nababwira akakantu Bibiliya ivuga ku mbuto Bibiliya ivuga ngo akabuto katagiye mu ivu ngo kagire gute gapfe kabore ako kabuto ntigashobora kugira gute guproduiza amafruit reka none ndababaza ikibazo vuga uti akabuto bamwe muri mwege muri akabuto ariko ntimushaka kuja mu ivu ariko mushaka gloire mushaka gusayangana ariko ntimushaka guca aho hantu bimwe mu byo uri kuravamwo niyo processus yawe igarantisa ugukura kwawe ukora imvuga muntu w'Imana Imana uburyo bwayo n'ubuhinga bwayo bwo kukumultiplier no kukugwiza ntibuza wowe ukuvyibaza ariko kandi hari ahantu icisha ubuzima bwawe kugira ngo iribere ijya potentiel y'ubumana Imana yashize mu buzima bwawe Yesu ashimwe cyane bisobanura ko rero n'abandi bose babivamo bakabiheba amahigwe yabo yo kuzogira ubuzima buryoshe na satisfaction yo kubona ko bakomplishije ikintu abo bantu ayo mahigwe ntayo babona kubera iki kuko processus yababereye igoye baca barabivamo uyu munsi baricaye ariko kandi urabizi neza yuko Imana igushaka aho hantu Imana igushaka muri ico gikorwa Imana igushaka muri iyo nzira haleluya Bwana sifiwe sana amen nsome iyi verset ya Zaburi 126 Psalm 126 verset 5 et verset 6 ababiba barira bazokwimbura banezerewe naho umuntu agenda arira asohoye imbuto azogarukana akanyamuneza azanye imbambo ziwe zivyimbugwa subiramo ababiba barira ababiba barira bazokwimbura banezerewe ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse iri sezerano mwaryumvise iyo dutwaye imbuto yacu
iyo ubuzima bwacu turiko turavansa 2024 ukakubera umwaka ugoye, 2025 ikabikira kubera umwaka ugoye, ijwi rikakubwira ngo shango bivemwo, ariko kandi wibuke kwisezerano rivuga ngo ababiba barira. Yesu ashimwe cyane. Ntibishoboka yuko umuntu ariko arashishikara gukora icyo akwiye gukora, nta kindi kikubikiwe atari uko mu minsi kurikira hazoba hari allégresse, hazoba hari celebration, hazoba hari indirimbo, hazoba hari ishimwe, hazoba hari umunezero, hazoba hariho kwirata. Iyo ndiko ndababazwa ndamenya ngo isezerano ry'Imana rirambwira ngo ntibizokwama bimeze gutyo, ntibizokwama biruko, umuremyi aravuze, amarira wari ayahinduye. Can you imagine? Amarira yawe azoyahindura indirimbo nsha. Nico gituma ta experience nimwe mbi ukwiye kuvamwo ugaragara canke uri empty. Chaque experience mbi ucamwo canke kubabaje uyivanamwo iyindi nivo ya possibilité yuko imbuto yawe igiye kuba nziza. Akabuto iyo kari mu butaka kagatangura kubora umunsi wa mbere, kaba gahawe amahirwe yuko ku munsi wa kabiri kazobandanya processus yo kubora, kaba gahawe amahirwe yuko ku munsi wa gatatu kazobandanya kubora, kaba gahawe ayandi mahirwe. Nukuvuga ngo uko situation yako yiyampira niko umunsi wa gloire wako wo gusayangana ugenda ugira gute? Wegera. Uburebure n'uburemere bw'ikigeragezo cawe burashobora kuba ari indicateur y'igihe cawe ca glorification kigiye gushika. Yesu ashimwe cyane. Abandi mwisi iyo bipfuye bariyahura, ariko twebwe turamenya ngo Imana yaratubwiye yuko akabuto kadapfuye. No muri ibi birura, no muri ibi bibishe ndiko ndacamwo, hari ivyiza biriko birabivamwo. Iyi saison irafise akandi karusho ije kongera kugusayangana kugiye kuza imbere yanje. Nico gitumaga abantu b'Imana abizera muratera confusion abantu. Abantu baraguherekeza kuri eglise ko bazi ko warayugize ikibazo. Yaguherekeza ngo shango nimuherekeze ngo havagwa mu kinogo ngo hava yita ngo nituzi yaroye. Bakaguherekeza ukazonye kuri atamba. Kacakaza kuri yigirisha warayurarira. None waye kuri atamba. Reka nakubwiye biragoye kutwenterpreta no kudusobanukirwa. Kuko iyi Mana Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Twihaye iradukuvwa ku buryo udashobora gutahura iminezero yacu ahiva, ahidusororera, tukaza guhimbaza umenga twari dukwiye kuyituka tukayivako, twari dukwiye kuyiheba, ariko ukumva umenga ufise grâce ahubwo yo kudwebera mu yayo ukavuga ngo no muvako nkaja hehe, kare wafise haleluya umutsima w'ubugingo no kuvako nkaja he. Reka ndakubwira ikintu kimwe, uwagiye kubiba arira, haleluya, yagarutse afise umunezero. Iyo verse yanyuma igacivuga gutaho nyene kuri 6. Naho umuntu agenda arira, asohoye imbuto vraiment, azogarukana akanyamuneza, azanye imbambo ziwe zivyimbugwa, azanye amakarton, vuguta amakarton y'ivyimbugwa. Yesu ashimwe cyane. Wasohotse urira utwaye imbuto imwe, ariko ni wataha uzotahana karton imwe, ariko uzotahana impamba y'ivyimbugwa itagira uko ingana, kuko imbuto yawe Imana irayimultiplier. Ntiyigusubiza muri état naturel, ariko yigusubiza iri transformer, iri multiplier. Ndangize mvuga ngo nta mbuto nimwe ikura hatabayemo utuzi. Vuga utuzi. Amarira yawe ameze nk'amazi avomera ubuzima bwawe kugira ngo bugire gute? Ubuzima bwawe bukure. Nuko rero ushishikare kandi ugwire. Ibi bintu bibiri biranga ubuzima bwawe. Ushishikare kandi wimultiplie. Yesu ashimwe cyane. Ntuhagarike ikintu na kimwe wavuganyemo n'Imana. Bwana asifiwe sana. Ariko kandi ushishikare kandi ugwire. Kubera iki?
kuko hariho igitsibo kibikiwe abazonesha. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Umwanditsi w'Abaheburayo 13 ku murongo 12 kuwa gatatu akavuga ngo murabe uyo, murabe ingene yashoboye kwihanganira ibamugwanije akagwanya n'abanyavyaha, nuko namwebwe ntimucike intege, ntimwirekure. Haleluya, kandi ntimucike intege. Iyi verse wisoma neza Fiston kuri verse 3 ya chapitre 12. Nuko mushira imitima kuri uyo yihanganiye ibihari bihambaye abanyavyaha bamuharirije. ntimucike intege, ntimudendebukigwe mu mitima yanyu. Turi abantu batariko barabivamo. Yesu ashimwe cyane. Turi abantu batariko barabihagarika, ariko turi abantu bashishikara. Haleluya, amen, amen, haleluya. Bashobora guhaguruka tugasenga Imana umwanya mutoya mu minota 20. Iyo tuvuze gusenga ntituba tuvuze gutaha. Turafise 20 minutes ushaka ko dusengera iki kintu, kuko hari abantu murashobora kuvyaguruka ndiko ndavuga ntaco. Hari abantu bari hagati muri twebwe mu ishengero uyu munsi waje hano hantu, ariko kandi ukaba umaze iminsi uriko wumva ikintu ugomba kukivamwo, kurashaka kuva mu cyo watanguye Imana yavuganye na wewe. Hari abandi bari hano hantu uko wumva umenga ibintu biransa, ariko kandi ukaba atacuriko urakora, utari kuri expose ubuzima bwawe mu kibanza cyaho Imana ikira transforma kugira ngo igwize ico yadepoje muri wewe. Ndashaka usenga uvuge ngo Mana, naho ndiko ndarira uyu munsi, ako ndasenga kugira ngo imbuto yanje uyigwize. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mwami Yesu, turaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza nk'ishengero. Turaguhaye ishimwe Mana yo mwijuru, kuko waratubikiye igitsibo mu kurangiza kwacu. Mana, waratubikiye igitsibo. Hari igitsibo c'abanesheje, hari igitsibo c'abanesheje, hari ikiguzi c'abanesheje. Aya marira yacu muri kino gitondo kuri ari hano hantu ababajwe kandi ari kararira, aya marira yacu ameze nk'uruzi ruvomerera imbuto yacu kugira ngo igwire. Mana, ni wowe tugize icimviro cawe, kandi Mana waramaze kumaterializa ico waduhamagariye. Processus iracatangura, iracashishikara, nkuko twavuye mu nda z'abavyeyi uyu munsi tukaba dukuze, ariko biracariko biri multiplier. Haracariho ibigega bizoza bivuye mu gushishikara kwitanga kwacu. Ndasengeye ishengero ryawe muri kino gisagara, aba bantu turi kumwe hano hantu, abariko barakurikira kuri live, abo bose Mana yo mwijuru, impamvu zose zakoraniye hamwe kugira ngo zibabwire guhagarika, zibabwire gusezera, zibabwire kubivamo, zibabwire kubistopa. Abo bose Mana yo mwijuru, conditions ziri rassemble kugira ngo bumve menga bohagarika, bobanza bakagira pause gatoya. Ndakweretse Mana yo mwijuru, n'abandi mu gihe caheze bashize pause ku mihamagaro yabo, bashize pause ku byo wadepoje mu mitima yabo, bashize pause ku byo wari warababwiye Mana yo mwijuru, kuko bari baciye ahantu hagoye. Bamwe barahagaritse, bamwe barabivuyemo, bamwe bamaze imyaka, abandi bamaze amezi, abandi bari mu muryango wo gusohoka. Atari uko wewe Mana ubabwiye kuhejeje, ariko Mana yo mwijuru, ari uko Mana yo mwijuru emotionnellement badashobora gusuporta uko bariko barabona. Abandi bariko bashaka kwigana, abandi bariko bashaka gukurikira abandi, abandi bariko Mana yo mwijuru babibamwe ukuna kuriya. Abandi Mana yo mwijuru bari bibaza ko bizonyaruka, ariko ntivyanyarutse. Uduze ijwi ryawe ugasenga uvuga ati Mana mfasha, uvuga ati Mana mfasha, uvuga uti Mana mfasha, uvuga ngo mpemu yaranshoboza. Gwiza ico ndico nk'imbuto yawe, gwiza ico ndico nk'ijambo wavuze ridashobora gusubira inyuma, ridashikije ico ryarungiswe gukora. Wewe uri ijambo ryarungiswe, wewe wavutse kubera Imana yakurungitse, ariko hari ico ubuzima bwawe bugomba gushitsa, hari ico ubuzima bwawe bugomba kuzokora. Ntukwiye gupfa utakibaye, ntukwiye guhagarika utarakiba, ntukwiye gucika intege y'abakude kuhaja, ntukwiye guha luxe abantu kugira ngo bafane umuhamagaro wawe canke bastope multiplication yawe. Ntukwiye guha luxe abantu, ntukwiye guha saison canke ibihe excuse kugira ngo ntushishikara Imana ikiratwara ubuzima
bwawe ariko bivuga ngo muhemu yera shoboza kuba ico washatse komba shoboza ntwara wowe ni wowe bikora ntibiva ku bukerebusi bwanje ntibiva ku buhizi bwanje ntibiva ku bwiza n'ubwitonzi ntibiva ku busava kandi ntibiva no ku bwenge bwanje kandi ntibiva no ku buhizi bwanje mu ntambara ariko biva ku Mana y'orchestre les circonstances et les temps ni Imana y'umwanya ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo iyi ni saison uyu ni umwanya wawe reka ico Imana depoje muri wowe kigwizwe kibe multiplier muri yo environnement murimo aho hantu uri kurakorera muri uko kugwanywa muri uko kudatahurwa muri yo hostilité muri yo absence ya encouragement y'abantu reka ico wabaye ukibe muri yo difficulté y'inzu yanyu y'urugo rwawe reka ushishikare kurukorera reka ushishikare kuruvomerera n'amosozi yawe kugira ngo ruve mu ivyiza rugomba kuvamwo si ubwo gusambuka ariko n'ubwo kubaho kugira ngo rukomere kandi rushitse intumbero z'Imana ku ruvyaro rwanyu maho mubayeho mwegereye Imana izokwihesha icubahiro ikoresheje intahe yanyu ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ibikorwa vyawe business yawe entreprise yawe indoto zawe muhamagaro wawe ukwitanga kwawe commitment yawe uyishishikare mu izina rya Yesu Kristo uyishishikare mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah. Uhoraho gukomeze mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho kugwize mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho kwambike mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho gutera intege mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho ashira amaso yawe ku iherezo ryiza, uhoraho ashira amaso yawe ku gahembo n'iherezo ryiza, uhoraho kumotive, uhoraho yugurura amaso yawe ubone ico ugiye kuvyara ico arico kugira ngo ushobore gushishikara, uhoraho gutera intege ubone ico uzovamwo, uhoraho gutera intege ubona ubwiza bw'iyo mbuto igihe izoba iri muri gloire, igihe izoba yagwiriye, igihe izoba yavuye mu igiti amahanga yugamamwo, igihe izoba ifise ivyamwa biryoshe bisosa Imana iguhe kubona, Imana iguhe kubona mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye amaso y'abantu b'Imana yo mu buryo bw'impwemu kugira ngo ntubandanye kubona difficulté na hostilité n'intambara uri kuracamo muri iyi minsi, ako ndagusengeye Imana yugurura amaso yawe utangure muri kino gitondo no muri iyi minsi utangure kubona ubwiza bw'iherezo, utangure kubona umunezero ushizwe imbere kugira ngo bigushoboze kwihanganira no kurengana igihe kigoye ubuzima bwawe buriko buracamo uyu munsi. Ntibizokwama bimeze gutyo, ntibizokwama ari uko, ariko uhoraho azoshira virgule kuri ico kibazo akwinjize mu yindi etape, agutware mu yindi chapitre. Hari chapitre zishasha ziriko zirandikwa, ziriko zandikirwa muri affliction, ziriko zandikirwa mu mibabaro, ariko hari chapitre nshasha ziriko zirandikwa avuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, mubarira uti mu izina rya Yesu Kristo mwereka abana bawe, mwereke aka business kawe, mwereke akazi kawe, mwereke iyerekwa ryawe Imana yaguhaye rivuge mu masengesho, mwereke kijya gikorwa bamaze iminsi waratanguye, mwereke ka kaduka kawe katangura kwa Mungu heze. Navuze ijambo ry'ibihe bishasha, Imana ikora igitangaza muri indwi, naraye numvise intahe nyinshi muri indwi heze z'ibintu Imana yakoze mu ndwi juste heze, kuko Imana yacu iravuga kandi irakora. Ariko nawe ndakubariye ngo birashoboka ko ico Imana igiye gukora finalité, haleluya, nuko iyo mbuto y'imultiplier. Yesu ashimwe cyane. Ntukengere iyo semence, ariko nuyireke mu ivu ibanze ipfe, ije mu ivu ibanze ipfe, kandi iri kirapfa birababaza, nawe uri kuricwa birababaza, nawe uri kurarenganywa birababazwa, nawe uri kuraca aho hantu birababaza, nawe abantu batagutahura birababaza, nawe abantu batakwankuhaja birababaza, ariko reka iyo mbuto ipfe, reka iyo mbuto ipfe, reka iyo mbuto ipfe, reka iyo mbuto itakaze nature yayo ya mbere, reka iyo mbuto ifate forme yayo ya kabiri, reka iyo saison yaho imbuto yawe isukwiri urengana aho hantu mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah, 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 hallelujah. Suramoti mwami Yesu, ndagushimiye yuko watanga igikorwa cyiza mu buzima bwanje kandi uzogisozera, ntuzobigarukiriza hagati,
ariko uriko urakora ubuzima bwanje. Ubuzima bwanje Mana kuba fidèle, kuba umwizigirwa. Rema muri jewe stabilité ituma ntabivamwo, ntabisohokamo, ariko ico wavuze cose ha stabilité umutima wanje kugira ngo ndagiherekeze, kugira ngo ndakibemo neza. Ndanse kuba mu bintu nabi, ndanse mediocrité, ako ndashaka kuba mu kintu cose uriko uratwara mu buzima bwanje neza, nkuko wewe Yesu warangije ukabwira data nunshemagize kuko ico wantumye nakirangije. Nanje Mana ndashaka kuzoshika ahantu ico washize cose muri jewe, ico wampamagariye cose ndashaka kuzogiheza. Kandi Mpwemu Yera, gwiza ubuzima bwanje, gwiza ivyiza vyose washize mu buzima bwanje. Ivyo wambikije ndavuze ngo vyaguke, ndavuze ngo bikure, ndavuze ngo birengana ahantu ho gushigwa mu ivu, ariko vyexperimente resurrection. Nongere nsayangane mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya.